Hit Stars News. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Hit Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndasubira mutancuti bakunze ibiganiro cya kuri DFTV kumwe na Double D Dinye Delicia from DFTV. Uno musi rero ndavuga yuko turonse umushitsi. Bon, agize anabari muri industry ya 257 mugabo navuga ati amakuru mvuga ko ni menshi cyane menshi gose. Rero nashimye kugira ngo ndampamagare ashobora kuduha umuco muri bimwe mu bibazo dusanzwe dufise canke tumaze imisi twibaza ku nkuru zimuvugwa ko zica ku mbuga ngurukana bumenyi ziwe canke z'abandi. Ndakuramukije Dodo. Ndabaramukije cyane. Umeze neza? Ndameze neza. Tuje muri mood uko nyene. Duhere mu Kirundi mu Giswahili canke tuje mu no mu Congereza? Vyose. Afe basije na Congereza nzi n'ukuri. Tuje muri mood gusa. Kugira tuje muri mood rero akakafe. Muri mood. Unshira muri mood. Uje hageze nzogukunda cyane. Let me show you how much I love you. Baby, ibyo isi uya nabyo nibuka guko nibereye mu rukundo iwawe ndarimaho nimbura mu rukundo rwawe wanyeretse urukundo nari nawuze ahandi. I'm so proud. Muraraba basa abantu bashira muri mood banyaruke baje muri mood ni bande ninde exact mugaye indirimbo tuvugisha ukuri irafise umuntu iraba Oyo ya indirimbo nairirimbiye nyene abakunzi b'umuziki ndundi umuntu wari wese nawe irakura. Merci. Dodo tutiriwe turarandira n'abakunzi ba DFTV nagomba ngire ko mbaza hariho indirimbo duheruka kubona My Dodo ya Mr Giba. Mr Giba imeze gute kandi bivugwa yuko muri mu rukundo nimba imeze gute? Iyo ndirimbo nta kintu nshobora kuyivuga ko naje gupresenta akazi kiwanje wantumye ko kugira umbazi ivy'iwanje bindaba binyerekeye jewe gusa. Nakindi ariko hagati aho turashobora kumenya bimeze gute na Mr Giba mu ncamake. Je simvugana n'abakongomani be jya mwana oya ntumumva zijya mwana n'umukongomani je simvugana n'abakongomani oya je sinkundana n'abakongomani. Kila muntu naguyiwe nari natigeze kuvuga ko adakunda umuhungu yirabura baramutuka bamubwira ibintu sinzi. Kila muntu usanga afite guyiwe, kila muntu afite karite y'abantu akunda, ariko je guzi wanje saba kongomani ujya mwana naramufashije Imana nizondi ariko sishaka kubivuga ko ivyiwe kanini canke tubirandire ko bakubwira shukrani apunda ni mateke. Shukrani ya mapunda ni mateke. Ariko Mr Giba biravugwa yuko uwamufashije ibintu byinshi mugabo uno munsi tugerageje kuraba biganiro ariko aratanga avuga yuko atakuzi. None imeze gute? Wowe kuvuga ko atanzi ndamutahura ivyo nibisanzwe. Kimwe gusa ntavuge nabi ntantuke ndabimenyereje kubatipe nje gituma ndakubwiye dinyubunishakira uruzehe rw'imyaka 50 wera ututwana nyene tugikura uruseru kubanyina urukonda gose tutwana usanga tugoye. Umutipe urashobora kumufasha usanga agenda nambaye ikamba mbiri ivumbi rimwuzuye ku maguru ukamukura mu buzima bubi ukamushira mu buzima bwiza ariko mufuye akantu gatonya akagenda kuvuga nabi ku binyamakuru. Cyo gituma ivyo bintu nashaka kubirangira ko canke ndabivuge ko cyane kubera yavuze ko ndiko ndamurondera ko kike ujya nawe aracari underground kandi jewe ndamurusha nambari kandi ariho nkitangura. Indirimbo yiwe yatanguriye ko niyo jewe ntanguriye ko sico kimwe ndamurusha gose. Urumva ivyiwe sishaka kubirandira ko nshaka tuvugane ivyiwanje gusa surtout. Bas Dodo Burundi ngo nawe arafashwe na Soku Vide. Nimufashe mva kene abasokuru. Bas ariko biravugwa neza yuko kandi biraboneka muri bimwe mu bikorwa wagiye ukora uri no canke uri hanze biraboneka yuko ukunda abakozi no kuvuga abantu bakora muri entertainment. Hariho aka video nigeze kubona warigeze kuza kwa DJ Fanny umuhoza umubwira ati guhasa ndakunda ibikorwa bya byagenze gute ni ikihe kintu catumye wiyumvira yuko DJ Fanny ushobora kumuhereza gift ku bikorwa akora? Ya DJ Fanny nkiri hanze narabona ibikorwa vyiwe ntaramumenya neza ndabona yuko ariko arazamura Burundi ariko arakora ibintu atari vya bose. Hama ndamurondera ndambwira sister ashaka ko turayaga amajambo 2-3 cabona n'umwana mwiza akarakunda kumpanura wigenza uko bigenda uko ibintu nk'ivyo. Cyo catumye yuko maze gushika ngaha mu Burundi niwe muntu wa mbere wenyene nahaye gift nk'ijya.
ya ca ndamuha gift naravyumvisemwo tu kandi kiriya gihe yari mu bihe bitari vyiza cashaka ko ndamuha umunezero gatonya ya tugiriye ko nongera mbaza kano kabazo ubwo kuba bumva yuko Dodo Burundi ari kumwe na Naka no musari kwa Giba no musari hariya anye ubu unye ngo ageze kwa Kingorongoro ntubona yuko bizohava vyonona carrière ya musique yawe Kingorongoro kwanza icambere n'umubanyi kandi ujya n'inshuti yiwanje nta by'urukundo birimwo oya n'inshuti ndamwubaha aranyubaha twahuriye kuri video yabo bakoze na Babifesi twari twaratakaranye ca dusubira guhana ama contact Kingorongoro n'umugenzi tu ya n'umugenzi nta by'urukundo birimwo ya ariko rafa pasi yari kuri profile yawe ya WhatsApp nibisanzwe ni nkuko nshobora gufata umuntu nka Fizo nkamushira kuri profile Statbi nkamushira kuri profile ibyo ni ibintu bisanzwe nibisigura yuko fasha umuhungu nkamushira kuri profile yanje ngo tuba dusohokana nize critère zikora iyo uri kurashira abantu kuri profile kumbure na je ndashobora kuba ndimwe kugira nanje njemo nibisanzwe gusa bivana no muri uwo mwanya mba ndi muri mood nyabaki umva ndakwiyumviriye nka kwishiramo ndagushirako certo Asa ni mumushire muri mood nanga bashireko nibiki nibizaho byo kuri profile ya Dodo Burundi asa je ndamushira muri mood mpaka ndareko sivyo rabinyemereye then nagomba mbaze hariho kava iri kugusohoka nabonye ari indirimbo ya Coming Soon yiwawe bimeze gute iyo ndirimbo irahari canke ni just cover ya indirimbo irahari izoja ku mugaragaro ejo kubera yamaze guhera mugabo ni audio video tuzoyisohora mu nyuma twashatse nyene kugira abafanzi baguma banyotega bamwera muri mudi raryoshe ni muduha kandi gakurikira muri mudi karyoshe ndirimbo yanje nziza yitwa ubuhemu ku bantu bamenyerewe ibintu byo guhemukira si jewe ntabwo ari jewe vraiment nawe bari jewe bishikira bose bishikira bose indirimbo nziza yitwa ubuhemu nibayitege utagira subscribe nayigire ejo izoba iri kuri YouTube channel yiwanje ya Dodo Burundi guys ndibaza mwavyumvise utarakora subscribe nagende abikore right now kugira ngo aze aronke ubuhemu kabamaze guhemukirwa nabo mwihanga nurumva siwe wenyene kandi namwe siwe mwenyene then nashaka kubaza kino kibazo eske Dodo Burundi afite igihe kingana gute ngaha mu Burundi canke uriteguye gusubira kugenda afite nk'amezi 2 arenga gatonya kubera numvise buguruye hari ibikorwa tugomba gukora hanze y'igihugu na management yanje umwanya ndashobora kugenda ubundi Dodo Burundi ari muri ihe management Capital Music Capital Music irongowe nande Capital Music irongowe n'umutipe yitwa Young Babu ari muri South Africa Okay, Dodo Burundi ndagushimiye cyane kandi duhaye then nefse byinshi byo kumubaza ariko nabonye ko yagumye ngira ibintu byuko reka tumwikawashe ntaco tuzokurondera inyuma y'ubuhemu nje ndashama nzi ndayumvirize ubuhemu kandi ibivugwamwo hama nzogira ico mbuze sivyo namaze kubwira journaliste nibaze subire kumbaza ivyerekeye urya mwana ko urya mwana vraiment nitungana inyishu yani ivyo urya mwana azogenda aravuga kubimenyesha makuru inyishu yiwanje izoba ari indirimbo yanje y'ubuhemu so ndabakunda cyane DJ channel yanyitwa ngo iki DFTV nabyo nosubiramo ni mubaba basa ngo DFTV ntabyo yosubiramo oya igore muri mood urabishoye kubivuga DFTV kamera DFTV oya no bishoye ibyo nibyo bunanira so urabona ukuntu Dodo yigira zimza nibagiye subscribe kuri channel ya DFTV batibagiye like na share no kuri channel ya Dodo Burundi ba supporting everyone ni supporting ane aba sister turi bakenya muri game ifoko dushigikiranira yes Thank you guys twaba twari kumwe na Dodo Burundi then mu kiganiro yari Histers News nkuko musanzwe mubizi mukaba mwari kumwe nanje Double D Delicia from DFTV behind the camera kabari Oli King rero nawe asana umusore aje atabyorosha ku masana mundibaza murabibona nkuko muri murabibona then ndabashimiye mwese mwandanya mukurikirana bino biganiro mukora subscribe kugira mubone ibikurikira mushiraho na comment kugira ngo tubone ingene ibiganiro biko biragenda thank you guys ciao Histers News. Histers News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. Histers News ni kipindi cha habari zinazo trend kwa mastaa wote. DFTV.